Umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, irya nino ku mugabane wa Aziya, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane wacu wa Afrika, muri South Africa, Zambia, abari muri Kenya, Uganda, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania no mu burengero muri Congo, abari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire muri izi nkuru zivuga ku mutekano. Ikiziga c'umuntu w'umugabo caraye gitowe kuri uyu muhingamo mu ntara ya Gitega, komine Giheta, zone Mutumba, Gakore, ahazwi nko ku Kirato. Ico kiziga catowe mw'ishamba ry'imikaratusi, aho rero cari kimanitse mu giti, ngaho bivugwa ko abo barishe uyu muntu boba baragerageje kunyegeza icaha, kuko biravugwa ko ngo vyaboneka ko uwo muntu yishwe anizwe, nk'uko amakuru ava mu ntwaro agenda avyemeza. Igipolisi naco kiravyemeza, cemeza ko hari cemeza urwo rupfu rw'uyo mutama nyine rw'uyo mugabo, ariko ntago bemeza icoba camwishe. Ariko abanyagihugu ku makuru baduhaye bo bakaba bemeza ko uyu muntu vyaboneka ko yaciye yicwa anizwe, inyuma izo nkozi z'ikibi zikagerageza kunyegeza icaha kugira ngo bazavuge ko yiyahuye. Basanze amanitse mu giti n'umugozi w'umusegetera, ivyo bikaba biteye abantu ubwoba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, aho ata munsi n'umwe wijana hadatowe ikiziga c'umuntu yishwe canke yagandaguwe. Tukiri mu nkuru z'akababaro kandi zivugwa mu mutekano, abarundi baba muri gihugu ca Zambia barageramiwe. Hari umusore yaraye agandaguriwe ngaho muri ico gihugu ca Zambia, agandaguwe n'inkozi z'ikibi ngaho muri ico gihugu. Uyo yagandaguwe yitwa Octave, akaba yavuka mu ntara ya Bururi muri komine Vyanda. Aho rero abarundi bari ngaho muri ico gihugu ca Zambia bakaba basaba ubuserukizi bw'igihugu c'u Burundi buri ngaho muri Zambia kuvugana na leta ya Zambia kugira ngo umutekano w'abarundi baba ngaho muri ico gihugu ubandanye wubahirizwa. Ibintu biboneka ko abarundi bariko baribasigwa mu bihugu vy'amakungu. Mu gihugu ca Afrika y'Epfo twaragiye tubashikiriza ukungene hari abarundi babandanya kwicwa, ahaheze kwicwa abarundi bashika kuri 12 bishwe ngo mu ntumbero yo kwihora kw'abanya-Ethiopia n'abarundi. Umurundi aho ari mu mashopu atandukanye baca bajayo bakabarasa. Ngaho rero muri Zambia naho bikaba vyatanguye, aho rero abo barundi basaba ko ubuserukizi bw'Uburundi muri ico gihugu bwogize ico bukoze, bukagira kuvugana na leta ya Zambia kugira ngo abo barundi bari ngaho muri ico gihugu babandanye batunganirizwa, umutekano wabo wubahirizwe, kuko ngo yasanzwe mw'ibotike yiwe aho yari asanzwe akorera baca baramugandagura ngo hari igihe c'isaha 1 z'ijoro. Naho mu yandi makuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuje muri politike. Umugambwe wa CNDD FDD waraye ugize ikoraniro ryaraye riheze ryaberaga mu ntara ya Ngozi muri komine Mwumba, aho rero umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye n'abandi bategetsi, izindi ndongozi muri uyu mugambwe CNDD FDD zari zakoraniye ngaho i Mwumba muri
mu ntara ya Ngozi, aho zari zagiye mu ikoraniro ry'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD. Izo ndongozi zikaba zagize byinshi zigiramwo mu bibazo bitandukanye bihanze igihugu cacu c'u Burundi, ingorane zitari zikeya, ukungene umugambwe wa CNDD-FDD uriko uraboneka canke urafatwa mu gihugu hose, abenegihugu kungene bariko baravuga kuri uyu mugambwe, kutawumva no kutawiyumvira bivanye n'ibikorwa bibi biriko biragenda vyibonekeza muri uyu mugambwe wa CNDD-FDD. Amakuru rero agenda agera ngaha nuko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yasavye izo ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD gushira hamwe, kwiyumvira kumwe no kubaha indongozi n'inzego zigiye zibakuriye. Ikindi yasavye ni ugutunganiriza abenegihugu, ngo kuko uwudatunganiriza abo ajejwe uwo nguwo azokugwa muri sisiteme, azokugwa mu kibanza yahoramwo. Ivyo navyo kandi vyaravuzwe na Colonel Reveriyano Ndikuriyo atwaye umugambwe wa CNDD-FDD kuri kino gihe, akaba avuga ko rero abo bose bagomba kuva hasi bagakora kugira ngo muri ya myaka mikeyi bihaye bazokwiruhutse, ntabwo bakiruhutsa batari bagira ico bakoze. Indongozi zitandukanye zo muri uyu mugambwe CNDD-FDD zikaba zari zaciye zitaba iyo nama. Iyo nama yari iriko nyine irabera ngaho i Mwumba, ni mu ntara ya Ngozi. Abategetsi, abanyapolitike batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi bakaba bariko baravuga ku biriko biragenda bibera muri buno butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, kuko ngo umwanya ku mwanya biraboneka ko bujagaraye, indyane zigenda zumvikana, gucanacanamwo kw'abo bategetsi, bamwe bagatangura bakajanwa mu mabohero. Ivyo biraboneka ko uyu mugambwe CNDD-FDD uriko uragera ku muhero, ku mpera, nk'uko bamwe bagenda babisesangura, kandi bakavuga ko bizotuma uyu mugambwe ugera ku muhero nuko bagomba guhaguruka bakawirukana ku butegetsi. Intwaro ya CNDD-FDD bavuga ko ari intwaro mbi, intwaro y'agahotoro, intwaro itari nziza na gatoyi. Bakaba bavuga ko rero bagiye kuzoyirukana ku butegetsi nk'uko amakuru agenda abishikiriza. Inyeshamba za FNL, za Aloys Nzabampema, inyeshamba za Red Tabara zivugirwa na Patrick Nahimana, bakaba babandanya kuvuga ko bagomba kugira ico bakoze kugira ngo bagarukane intwaro ya demokarasi, bakureko intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro ya CNDD-FDD. Bavuga ko rero izingamitse igihugu c'u Burundi. Benshi bakaba bavuga ko iyo ntwaro iriko irata igihugu c'u Burundi mu manga. Izo nyeshamba zikaba zisohora amatangazo umwanya ku mwanya, zivuga ko zigiye kugaba ibitero, zigiye guhaguruka zikikura ko iyo ntwaro ya gahotoro. Ngo ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwarishe abantu benshi, bwarishe abanywanyi b'umugambwe CNL, bwarishe benshi batandukanye muri uyu mugambwe CNL. Ngarizo mvo bagomba kwikura ko iyo ntwaro bavuga ko ari iya gahotoro. Abo bose baragiye bicwa bagatabwa mu nzuzi nka Ruvubu n'Akagera n'Akanyaru. Ivyo vyose bariko baragenda barondora abo ba CNL, aba FNL n'abandi banyagihugu bagenda bazira ubusa, bicwa n'imbonerakure n'iperereza ry'igihugu c'u Burundi. Abo bose bagwa muri za documentation rero bagirizwa ko baba bazinanye canke bakoranye n'abo bagwanyi, canke bakaba n'ababeshera ko bakorana n'abagwanyi babiketse gusa, bagaca bagwa muri izo mporero. Bakaba bavuga ko rero bagiye guhaguruka bakaza bagakura ko iyo ntwaro ya gahotoro.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane